Nshuti bavukanyi ndabaramukije mw'izina rya Yesu. Aha muri ni kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Uno munsi twipfuje kuganira namwe, twaronse umushitsi. Umushitsi araza kubibwira atuganirire ku vyo Imana yamushize ku mutima, ico yasobanukiwe ku bijanye n'igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, arico kituganirira ku bihe vya nyuma, ibihe biri imbere, ibihe twimirije. Karibu rero kuri runo rubuga. Ushobora kudasobanukirwa, karibu twandikire canke uduhamagare kugira ngo Imana izitanga umuco ikoresheje umukozi wayo canke abakozi bayo, kuko aya majambo ariko avugwa na benshi, kuko Imana ishaka ko bayamenya, ishaka ko abantu bose batahura ico Imana itwipfuriza, ico Imana ifise mu mugambi wayo kuri twebwe. Turamaze kumenya yuko umugambi w'Imana kuri twebwe ni umugambi w'amahoro. Ego, reka rero tumurindire mu kanya, hanyuma tubandanye ikiyago. Yesu abahezagire. John Ninahazoyire, nkaba ndi hano mu Budagi mu gisagara ca Bonne. Hanyuma ko tuganira nawe akaba ari mu gisagara co muri Afrika, ntarinze kubabwira kuko wenyene ubwibaza kubibabwira. Si umushitsi ngaha kuko aramaze guca kuri runo rubuga, kazoba rero kabaye ubugira kabiri ahashitse. Nuko Yesu abahezagire. Tugiye mu kanya, wa mushitsi twari twiteze twamuronse, ari ku murongo. Muramubona aha ku masanamu. Ni mwene data, araheza atwibwire mu kanya, ariko reka tumuramutse. Mwaramutse neza mwene data? Ego, ndabaramutse cane mw'izina rya Yesu Kristo. Nkuko twari twabiganiriye ejo bundi, mbere haheze n'iminsi itari mike, twagira dukore ca kiganiro ku bijanye n'ivyahishuriwe mwa Yohana. Muracavyibuka? Ego, mpemeye Imana iradufasha, turacavyibuka. Okay, reka tubasabe mubanze musenge, hanyuma turaheza tubandanye. Mwami wacu Yesu, turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi. None rero Yesu, wowe twemereye ko duhura ryo tuganira ivya vyawe. Vy'ukuri ijambo ryawe ni ubuhanga rukomeye, nta mwana w'umuntu yorisobanukirwa, ariko turakwinginze mpwemu yera adufashe, mpwemu yera adusobanurire, mpwemu yera abane natwe, kugira ngo ubagere ibyo tubuvugane. Yesu ubane natwe, utugire neza muri vyose. Haleluya. Ibyo wagenye ko tuvuga bivugwe Mana, ibyo utagenye turase Satani, maze ubane natwe, utugire neza muri vyose, ariko vyumvise ibintu vya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Amen. Karibu mwene data. Gushika ubu ntituramenya amazina yanyu, mwokwibwira abatarabamenya, ngo bamenye uwo muri, bamenye n'aho muherereye niba bishoboka. Ego, ku mazina ndi umukristo w'ishingiro rya Pentecost Ikiremba, ariko ubu tuvugana mu gihugu ca Kenya, mu gisagara ca Nairobi. Murakoze cane. Amazina ntiyumvikanye neza. Amazina ni Emmanuel Niyomwungere. Emmanuel Niyomwungere. Yesu abahezagire. Murakoze cane ku kanya mwafashe kugira ngo muze mutuganirize, kuko dukeneye gutahura ibijanye n'ijambo ry'Imana.
nk'uko twabiganiriye mu minsi yahera, icyifuzo cyari uko mwodufasha mukadusobanurira gatoyi ku bijanye n'ihishurirwa intumwa Yohana yagize. Igitabo c'ivyahishuriwe Yohana kigora benshi gutahura. Twashaka rero ngo tubasabe mutubwire ico mpwemu yabatahuje mwebwe mumaze kugisoma. Murakoze. Ni ukuvuga ngo igitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni igitabo by'ukuri, nk'uko abagisoma kigoye, ariko ntikigoye. Impemu w'Imana niwo kudufasha, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyahishijwe n'amabanga ariko ibyahishuwe n'ibyacu. None rero iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ntaho kivuga mu minota mike ngo akimare. Nibaza ko tuzogenda tukigana ko ibice bice, tukagenda twigana ibice bice Imana izodufasha. None rero iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana nk'uko tubibona mu vyanditswe, biraboneka neza ko canditswe na Yohana. Muri Bibiliya ba Yohana bagera kuri ba Yohana batatu. Ni ukuvuga hariho Yohana umubatizi ariwe yabatije Yesu, ariwe yitangiye imbere ya Yesu. Hakaba Yohana intumwa ya Yesu, ariwe wanditse igitabo. Hakaba n'undi Yohana Mariko, bivugwa yuko ko ariwe yanditse cya gitabo ca Mariko, ariko ngo ibyo yandika yavyumva na Petero. Yohana Mariko nawe none rero Yohana uyu tuvugana ntabwo ari Yohana Mariko, ntabwo ari Yohana umubatizi, ahubwo ni Yohana w'intumwa ya Yesu. Ishengero abivuga, ibitabo by'amateka y'ishengero avuga ko Yohana igihe intumwa zageragezwa, igihe intumwa zaciye irinde zigeragezwa, Yohana ivuga ko yaciye mu gihamo gikomeye c'uko bamutetse amavuta, maze ngo amavuta arasha, bagiye gufundurura basanga Yohana yabaye umusore, yabaye muto. Bikavuga ko bamusekuye n'imisekuro biranka kanoga. Rero babonye ibyo byose byanse, bafashe Yohana bamujyana mu kizinga cya Patmos, baja kumutayo kugira ngo aze ikigweho n'inzara. Hari ahantu mu kizinga cya Patmos hirya no hino amazi, bashaka ko yo kwivanayo. Hanyuma n'Imana yamwishuye. Turiko turagira ikibazo c'amajwi, hari aho yumvikana, hari aho atumvikana. Ubwa mbere mwatubwiye muti muri Bibiliya haboneka ba Yohana batatu. Hari Yohana umubatizi ariwe yabatije Yesu, hakaba uwundi Yohana ndibaza niwe yanditse igitabo ca Yohana Mariko. Hanyuma hakaba na Yohana Mariko. Ego. Uyu rero Yohana yanditse ibyahishuriwe, ni Yohana, si Yohana Mariko, si Yohana umubatizi, ni Yohana gusa Ya Yesu. Ego. Rero twariko turavuga ukuntu yaciye mu ntambara, mwihamwa ryabayeho, aca mwiri hamwa kugeza ko bamushira mu kizinga ca Patmos. Rero aho hantu bahamutereye, amateka y'ishengero avuga ko ibitabo by'ishengero bivuga ko Yohana yatanguye kwandika ibitabo. Yanditse ibitabo rero akandika abirungikira amashengero uko duhava tuyavuga. Rero ngo mu nyuma baraza afata ukuboko kwa Yohana kw'iburyo baraguca ngo bakujana i Roma, berekana ngo kundi ukuboko kwa Yohana. Basubiyeho ko Imana yari ico yamuvuze ko, basanga Yohana n'ubundi ariko arandika.
afise ukuboko ariko arandika. Rero imbere y'uko tubandanya n'ibindi, nagomba duse n'abasoma amajambo y'ifatiro y'ikiganiro twokorera ko uno musi. Turasoma mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo w'9 turashikana ku murongo turashikana kuri 19. Jewe Yohana mwene so, musangiye amarushwa y'ubwami no kwihangana biri muri Kristo, nari mu kizinga ca Patimo co mu kiyaga, bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpemu, numva inyuma yanje ijwi nk'iry'inzamba rivuga riti, ico ubona mu gitabo ukirungikire amashengero ndwi, ukirungikire muri Efeso, Isimuruna, Iperugamu, Ituwatiri, Isarudi, Ifiladelufiya, Ilawodikiya. Mpindukiye kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa amatara ndwi y'inzahabu, kandi hagati y'ivyo biterekwa kw'amatara mbona uwusa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'inzahabu, kandi mu mutwe wiwe n'umushatsi vyari vyera nk'ubwoya bw'intama y'umweru canke nka sheregi, n'inyonga ziwe zasa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe vyasa n'umuringa w'akaka utukujwe n'umuriro, n'ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi mu kuboko kwiwe kw'iburyo yari afise inyenyeri ndwi, mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, mu nyonga hiwe hari hameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze anshirako ukuboko kw'iburyo ati, ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, kandi ndi muzima, nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira. Mfise urufunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. 19. Nuko wandike ivyo ubonye, ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Amen. Nk'uko dusomye aya majambo kuri 19, Imana yaramubwiye ati, Yohana, ivyo ubona uvyandike, kuko ari biriho ubu n'ibizoza. Imana idufashe cyane. Rero igitabo ca Yohana twovuga n'ibice bishika kuri 3. Igice ca mbere bitubwira ibihari aha mw'isi, ishengero ry'Imana rikiri ngaha mw'isi, hama bikatubwira ibizoza nyuma ishengero ry'Imana ryavuye ngaha mw'isi, hanyuma rikatubwira ibizoza ishengero ryagarutse kuganza imyaka 1000 rigarutse ngaha kw'isi, igihe Yesu azoza ngaha kw'isi aje kuganza ingoma y'imyaka 1000. Rero usomye uhereye igice ca mbere ugashika ku gice ca 4, bitubwira ibihari none, ibihari muri iki gihe turimo, bitubwira iby'ishengero. Aya mashengero ndwi Yohana yabwiye kwandikira, aya mashengero yose ni ishusho y'ishengero rihari ubu, ni ishusho y'ishengero rihari muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo Efeso ifise uko ishushanwa, Perugamu ifise uko ishushanwa, Simuruna ifise uko ishushanwa, Tuwatira. Iyo tubiraba tuvyirabiye ko umuntu abona uko ameze, akabona ishengero byibuze uko ateye bivanye n'ishengero aravye canke asomye iryo ariryo. Nuko rero Yohana aravyerekwa, Imana iramubwira ati vyandike, arandikira amashengero ndwi. Aheje kuyandika tugeze ku gice ca 4,
biraboneka neza ko Yohana Yohana ngo yari muri mpemu. Turahasoma naho nyene kuko niho nca mvuga iki gice tukirangiriza. Ku gice ca mbere hava ngo hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje nk'iry'inzamba rirambwira riti duga uze nkwereke ibikwiye kuzoba hanyuma y'ivyo. Imana idufashe. Ibizoba hanyuma y'ivyo ibihe. Iki gitabo iyo kugira ngo ucumve neza ugihuza n'igitabo ca Daniel, kuko hariho bimwe bija bihura. Yesu usone mu gitabo ca Daniel, reka tuhasome gato kugira ngo tubihuze bica vyumvikana. Usone mu gitabo ca Daniel igice c'icenda ku murongo wa 24 urabona ivy'amayinga 70. Rero aya mayinga 70 avuga neza, reka ndahasome kugira ngo bice vyumvikana. 24 hava ngo amayinga 70 agerewe ubwoko bw'igisagara cane, kugira ngo ibicaniro bishire n'ivyaha birangizwe, n'ibiteraniro n'ibigabitanyo bitangirwe impongano, hazanwe ukugororoka kutazoshira. Ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishe ishashara idomeko ibimenyetso, ahera hazorobanuzwa amavuta. 25 nuko umenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa co kuvyura no kubaka i Yerusalemu, gushitsa kuri Mesiya Segaba hazocaho amayinga 70, maze habeho ayandi mayinga 62 hasubire kubakwa, hasubizweho imiharuro n'imigende, mbere hazoba bikorwa mu bihe bigoye. Maze ayo mayinga uko ari 62 niyashira, Mesiya azokugwaho kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Maze Segaba wundi azoza, abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera, ariko iherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo, kandi intambara izorinda ishitsa no kwiherezo ubugesera bwashinzwe ko buzotera, kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe, niryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa, ugeseza azoza kwibaba nk'igibizira, maze ubuyobe buzosukwa kuri uwageseza gushika umuhero washinzwe. Rero bivugwa yuko Yohana yeretswe ibihari rero n'ishengero ry'Imana. Dufasha amayinga ndwi tukayateranya n'amayinga 62 acaba amayinga 39. Aya mayinga, iyinga rimwe rigiranwa n'imyaka 7. Rero iyi myaka yose ugiye uyiteranya ukayigwiza, utora igihe Yesu yashika mw'isi, igihe Yesu yavuka, aya mayinga 39 yaraheze. Hanyuma rero amaze gushika ngaha mw'isi, ababona ivya Yesu babona ko Yesu niyamara gushika ngaha azoba aje nko kwima ingoma y'imyaka 1000, azoba aje gukuraho ubwami. Ariko so cyari kimuzanye by'ukuri, yaraje gucungura ishengero, yaraje kugira ngo ishengero riboneke. Nico gituma n'abaroma bavuga ngo twari tuzi kuje kwima ingoma, twari tuje kuje gukuraho ingoma z'abaroma. Ariko si cyo cyari kimuzanye by'ukuri, yaraje kugira ngo ishengero ry'Imana riboneke. Hanyuma Yesu amaze gushika ngaha, iyinga rya 39 nkuko ryari ryuzuye rirahagarara.
ishengero riba rirabonetse. Rimaze guhagarara rero ni iki gihe twebwe turimwo. Ni iki gihe turimwo cy'uko Yesu umwanya n'umwanya ashobora kuza. Ntawuzi umunsi Yesu ashobora kuzirako, ariko iki gihe turimo twebwe twovuga ko ni igihe c'ubuntu, ni igihe twebwe turiho nki mu gihe c'ubuntu, igihe gitari kizwi. Twebwe ntitwaharugwa mu Bisirayeli, ariko ishengero rimaze kubaho, twebwe tubona guharugwa mu Bisirayeli, tubona kubamwo, tubona guharugwa mu bazoraganwa ubwami. By'ukuri ntitwarimo, twagiriwe ubuntu. Rero iri yinga rya 70 ryuzuza, iri yinga riza kuzuza 70 niryo tutarashikira, niryo tutarabamwe. Rero ubu turi mu gihe c'ubuntu, turi muri rya yinga, turi mu gihe amayinga 39 yo yaheze, hanyuma tukaba turi mu gihe rero turindiriye iyindi yinga rimwe. Iryo yinga rero ririmwo iyindi myaka ndwi. Vy'ukuri ishengero ryo riri mw'ibanga. Hari abasobanura bakavuga ko ishengero rizoca mu bihamo, rizoca mu bintu bikomeye, by'ukuri tugo turabicamwo, rizoca mu bintu bihambaye, Antikristo azokora ishengero riri ngaha, ariko ntabwo ari byo. Antikristo ntazokora ishengero ikiri ngaha. Byibuze ubu arakora mu mayoberane yiwe, nk'uko Yohana yabyanditse. Icyete cya Yohana yanditse ngo Antikristo n'ubu ariko arakora, ngo akorera mu kinyegero, n'ubu ariko arakora. Ariko by'ukuri umunsi azogaragara, ishengero ntizoba riri ngaha, ishengero rizoba ryaduze. Kuko mu Batesalonike haravuga ngo Pawulo yandikiye Abatesalonike arababwira ngo kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu rikihari, ariko hari uwuriribuza kugeza igihe azokurwaho. Rero muri iki gihe turi mu gihe c'ubuntu. Yesu ashobora kuza umwanya n'umwanya. Niyaza rero niho iyinga rya 70 rizoba rikwiye. Niyaza niho rya yinga rya 70 rizoca ritangura rikore, kugira ngo haciye indi myaka ndwi ishengero ryamaze kuva ngaha mw'isi. Antikristo rero azoca agaragara. Antikristo azoca agaragara aze ngo asezerane isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Ni rya yinga rero ishengero ritazoba rikiri ngaha, rizoba ryaduze. Iryo sezerano muri Yohana, ndetse Yohana rivuga ko rizorangira, rizoshira rigeze hagati Abisirayeli. Iryo sezerano azoza abereke ko ari mwiza, abereke ko aje kuzana amahoro, abereke ko aje ari umuntu mwiza, azabareka ko asa neza, azane ashiraho amahoro, azane ku isi yose habeho amahoro. Maze ni ku Bisirayeli ngo aduca bubakira urushengero. Rwa rushengero rwakurwaho, hajya hari umusigiti ngo ubomogwe, maze ngo yubakeho ishengero. Iryo shengero rero niho imyaka 3 n'inusu iheze, Bibiliya ivuga ngo iminsi 1300 biri muri Yohana 11. Reka tubirabe. Tesho Yohana 11, reka tuhasome. Bivuga ngo itanguriro ry'urusengero 3:11 havuga ngo abashingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 260 bambaye amagunira. Bivuga ko iyi minsi 1260 ari izocaho, maze ikagaragaza nk'igihe c'imyaka 3 n'inusu. Rero Antikristo ngacahagarara mu rushengero avuge ngo ni jewe Kristo. Hanyuma ryaje bivuga ngo kuko azohagarara hera, agahagarara hera ngo muri Matayo havuga ngo nimwabona ca kizira c'ubuyobe gihagazeho kidakwiye, usoma yiyubaha. Niwe Antikristo azohagarara hera muri rwa rushengero avuye ngo ni jewe Kristo. Abisesha bavuga ati no, uwo siwe Kristo. Niho rero abavugishwa bazoca baza batangure kwerekana ko atari we Kristo, berekane Kristo w'ukuri, kandi berekane ko azogaruka. None rero muri iki gihe
by'ukuri twebwe turi mu gihe c'ubuntu, turi mu gihe c'imbabazi. Rero aho ishengero rizokurirwaho bigaragara ku murongo wa 4, ivyahishwe Yohana 4. ringe gatoyi ikibazo mwene data, eh, mm, ishengero rizoba ryaduze hanyuma haboneke mm, aba bashingira intahe Imana babiri yego. bazotangura ishengero ryaduze canke rizoba ritaraduga? Bazotangura ishengero ryaduze, bivugwa ko mbere bazotangura haciye imyaka 3 n'inusu. Antikristo ariko arakora, ariko agaragara nk'umuntu mwiza, ari mu ishusho nziza, ariko akora yereka abantu ibikorwa vye vyiza, azotanga imfashanyo, akore ari muntu mwiza. Maze 3 n'inusu ishize, niho rero azohagarara avuge ngo ni jewe Kristo, mukwiye kunsenga. Ahagarara heraho urushengero, avuge ngo mukwiye kunsenga. Niho rero Abisirayeli bazoca akenge, bakavuga ati by'ukuri twarihenze, by'ukuri twarazimiye, uwo ntabwo ari Kristo. Haca haboneka rero aba babiri bashingira intahe Kristo, bavuga ati uwo ntabwo ari we, uwo ntabwo ari Kristo, banke ibikorwa vyiwe. Sinzi ko ico mucumvise ko ndacishuye neza. Ego nibandanya ni ego twavuga Yego. sobanukirwe neza. Ego. Aho rero tubibona vyahishwe Yohana 4, tubandanije ku murongo wa 2 havuga ngo ndahasome vyahishwe Yohana 4 ku murongo wa 2 avuga ngo ako urabandanije kanya kuri 11. some kabiri Kabiri gushika kuri 11. ako Vyahishwe Yohana kanya 4. Ego. Ako kanya mba muri mpwemu kandi mbona intebe iteretse mu ijuru, mbona n'uyivyagiyeko. Uwaravyagiye yasa n'akabuyenge kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunywa w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa n'akitwa simaragido. Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Muri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko, bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari ibitsibo vy'izahabu. Kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro, kandi imurindwi z'umuriro zakira imbere y'iyo ntebe nizo mpwemu ndwi z'Imana. Kandi imbere y'iyo ntebe hari nk'ikiyaga c'ibirahuri gisa n'urubona, kandi hagati ahahanganye n'iyo ntebe no kuyikikuza hari ibinyabugingo 4 vyuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikinyabugingo ca mbere casa n'intambwe, ica kabiri casa n'inyana, ica gatatu cari gifise mu maso hasa naho umuntu, ica kane casa n'inkukuma iguruka. Ivyo binyabugingo 4 bifise amababa 6, kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ntibiruhuka ku murango no mw'ijoro, vyama bivuga biti wera 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 niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Kandi iyo bya binyabugingo bihaye uguhimbazwa n'icubahiro n'ishimwe ivyagiye kuri ya ntebe, niyo ibaho ibihe bitazoshira. Ba bakuru 24 baca bikubita imbere
yivyagiye kuri iyo ntebe bagasenga yibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo vyabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati mwami wacu mana yacu birakubereye guhabwa uguhimbazwa n'icubahiro n'ububasha kuko ari wewe waremye vyose icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigomba. ego murakoze cyane. Aha rero Yohana yari muri mpwemu maze ava ku byo kubona ibyo ngaha mu isi ya mashengero ndwi, maze aba muri mpwemu abona ibyo mu ijuru. Yabonye ishengero riri mu ijuru kuko iki kiyaga gisa n'ibirahuri bivugwa ko ari ishengero, bisobanura ngo ni ishengero ryinshi ry'abantu, ubwinshi bw'abantu bambaye impuzu zera. Aba bakuru 24 n'imiryango 12 y'Abisirayeli n'imiryango na za ntumwa za Yesu Kristo uko ari 12. Twibukana neza ko ziriya ntumwa uko zari 12 havuyemo imwe ari we Yuda, ariko Imana kuko yari yarabitoranije, uko yari yarabigabiye, havuye hatorwamo umwe ari we yitwa Matiya kugira ngo asubire Yuda, zikwira 12. Rero aba bakuru bivuga ko ari intumwa za Yesu Kristo kwa 12 n'imiryango 12 y'Abisirayeli. Rero abona bari mu ijuru bahimbaza Imana, bafukama imbere yishoboye byose, bavuga ngo ikwiye gusenga. By'ukuri Yohana yabonye ishengero ryavuye mu isi, abona ishengero riri mu ijuru. Rero kuri ku murongo wa 4 twovuga ngo rya yinga riratanguye, rya yinga turindiriye niho yabona ritanguye, abona ishengero ryaduze aribona mu ijuru. Rero twasobanukiwe neza ko izi abakuru 24 hari abantu bakunda kubibaza hati mbega ni bande, abakuru baba bari hehe? Abakuru twasobanuye neza ko ari imiryango ya 12 y'Abisirayeli n'intumwa za Yesu Kristo. Bivugwa ko ibi binyabugingo bavuga ko ari uko ari 4 ari igitabo cya Matayo, navyo ngira tuzobisobanukirwa neza tubisubiremwo. Bivuga ko igitabo cya Matayo, bikavuga ko ari igitabo cya Luka, bikavuga ko ari igitabo cya Marko na Yohana. Nivyo bizima 4 bifise amaso imbere n'inyuma. Hanyuma rero ishengero n'iryamara kuva ngaha mu isi, ishengero n'iryamara kuva rikagenda, abasigaye ngaha mu isi bo bazosigara mu ntambara, abasigaye ngaha mu isi bo bazosigara mu bibazo, kuko antikriste azotangura kubicisha inzara, utemeye amategeko ye yicwe. Hanyuma rero abazoba baduze mu ijuru, twebwe abazoba bateruwe mu ijuru, aba ishengero rizoba rigiye gusanganira Yesu mu bicu, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abatesalonike igice cya mbere cy'Abatesalonike 4 ku murongo wa 16, haravuga ngo twebwe abazoba bapfuye basinziriye itiro ry'urupfu n'abazoba bakiriho bazotiranwa dusanganira umwami ku bicu. Yesu tuzomusanga mu kirere, maze twambarireho imyambaro, twambarireho imyambaro n'ibikorwa byacu bipimwe, niho abantu bazogererwa ibikorwa byabo. Hanyuma tuje mu ijuru, dushike mu ijuru, ngo niho ngazokenyera agakenyera akatuzimana. By'ukuri rero nkataye intego, Yohana abona ishengero riri mu ijuru, abona ngo igisa n'ibirahuri. Twavuze neza ko ari ishengero kuko rizuba ari ryinshi kandi ryambaye impuzu zera, rigaragara nk'isa n'ibirahuri, nk'inyanja. Inyanja isobanurwa ngo ubwinshi bw'abantu. Kuri 5
kuri gatanu niho nagomba kuza kuvuga mera nk'urangiza kugira ngo tuzokomeze kuri gatanu. Aha harakunda kugora canke kuzana impari zina ziriya. Uhereye ku murongo wa 4 ndahasoma nyarutsa, haravuga ngo nanje reka mbere ku murongo wa 2, gatanu ku murongo wa 2 havuga ngo mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemera n'ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kirya gitabo ngo amene ibikimatanije. Ntihagira uwo mw'ijuru canke uwo mw'isi canke uw'ikuzimu ashobora kukizingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cane nuko hatabonetse ubereye kuzingura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri babakuru arambarira ati ntaco urira, intambwe yo ku muryango wa Yuda, umunago w'igiti ca Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije. Mbona hagati ya ya ntebe na vya binyabugingo bine na hagati y'aba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Niyo mpwemu ndwi z'Imana zatumye kwama zija mw'isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Amaze kwabira ico gitabo, vya binyabugingo bine n'ababakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzabya z'inzahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana amahanga, ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Aha hantu rero twebwe iyo dusoma turakunda kuvuga ngo Yesu yaraje gucungura ishengero, niko kuza igitabo kikavuga ngo ni imibabaro yabonye aza ngaha gucungura ishengero ngaha mw'isi. Ariko vy'ukuri iki gitabo uravye neza ni igitabo c'ibihano c'abazoba basigaye ngaha mw'isi, kuko ubisoma neza kuri 6 ubonye amenye ikimatanije kuri muri ca gitabo icambere kimatanije ca gitabo. Rero abamubona Yohana amubona ari mw'ijuru, amubona babakuru na vya binyabugingo vyubamye bivuga ngo uwishwe agacungurira amahanga yose, imiryango yose n'indimi zose, akwiriye guhabwa icubahiro kuko yaracunguye. Si ukuza gucungura ahubwo yaracunguye. Ari iki gitabo rero ni bihano canke n'amahano azomenwa, hanyuma hakabaho amarushwa akomeye ngaha mw'isi. Nico gituma Yohana icatumye arira yarijijwe nuko atabonye ibiri ndani muri ico gitabo. Yifuje kumenya ibiri muri ico gitabo ariko abura ukizingurura. Ariko Kristo ngo uwacunguye amahanga amenya amaraso yiwe ngo arahaguruka ayabira ca gitabo, ngo maze ibinyabugingo n'abakuru 24 bafukama baravuga ngo birakubereye kukizingurura, birakubereye kuko wewe wacunguriye amahanga. Si ukuza gucungura ahubwo yaracunguye. Rero igihe tukunda kuvuga ngo Yesu ngo igitabo ngo nukuza gucungura, ariko gucungura hoho Imana umugambi yawugize kare. Mu Banyefeso 1:4 havuga ngo Imana, reka ndahasome Abanyefeso 4. Ego Abanyefeso 1:4 atubwira ngo nk'uko yadutoranirije muri we itanguriro ry'isi ritarashigwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Amen. Ati nk'uko yadutoranirije muri we isi itarabaho. Imana yadutoranirije muri Kristo. Yari izi neza ko umuntu azokora icyaha, nukuvuga itegura umuti wo kuvura icyaha
iwubona muri Yesu, muri Kristo Yesu, maze imushyiraho isi itarabaho kugira ngo aze acungure, azoze nk'uwitanga. Rero aha hantu ntabwo aha idashira na gatanu ntabwo ari ukuza gucungura, ahubwo ni ukumena ibikimataniye. Ni igitabo c'amahano. Ngira ngo turabona neza ukuntu abakuru 24 baririmbye bavuga ngo birakubereye kumena ibikimataniye, kuko wishwe. Si ukuza kwicwa, ahubwo yarishwe. Rero akwiriye kumena ibimatanije ico gitabo. Aha kuri 6 urabona amenye icambere kimateje ico gitabo, wahaboneka ifarasi yera. Ifarasi yera ivuga ngo ikuraho amahoro. Amahoro hazoza aha kw'isi haveho amahoro. Antikristo yamara gushika, isi izovanwaho amahoro. Ishengero niryava ngaha mw'isi, amahoro azoba avuye. Kuko igituma isi ifise amahoro ni uko ishengero rikiri ngaha mw'isi. Niyamara gukurwaho rero, amahoro azovaho. Niyumvira ko twogeza ngaha kugira ngo tuzokomereza aha ubutaha. Ariko icy'ingenzi cyane ni uko Yohana yabonye ibihari n'ari y'amashengero, kandi niyo turimwo ubu. Ari amashengero yose turimwo. Hanyuma kuri 3, kuri 4 abona ishengero riri mw'ijuru, abona bera bavuye mw'isi, abona Yesu yabiri ibimatanije igitabo, yabiri igitabo kugira ngo amene ibikimatanije. Nivyo vyago bizoshikira isi n'ishengero niryamara kugenda. Hanyuma nibaza ko ngira ngo ari kibazo ngo kitubaza hagati y'ibyo twavuze kugira ngo tugiye tucishuye, kugira ngo tuze dukomereza aha ku murongo wa 6 ubutaha. Ego ubu mwatubwiye yuko igitabo c'ivyahishuriwe Yohana kirimwo ibice 3: ibihari, ibizoza, ishengero rimaze kuduga, n'ibizoza ishengero rimaze kugaruka. Ubu rero novuga ntitugiye tugeze ku bizoza, niho tuzohera ngira ngo ku butaha. Ego ubu ishengero ryavuye mw'isi. Ego Mwabivuze ko gatoya, ariko ngira niho tuzohera. Murakoze, twize ibintu byinshi. Ibi binyabugingo gushika ubu nanjye sinobesha ngo nari mfise iciyumviro canke ico nogereranya navyo ngo ni biki, ariko twumvise ibinyabugingo ivyo ari vyo, twumvise ibintu byinshi. Turagushimiye cyane ukigoro aya majambo niyerekwa koko turigishijwe byinshi, kandi nibaza ko n'abandi benshi bazohezagirwa kubera igikorwa. Mu minsi itari myinshi rero tuzosubira tubarondere kugira ngo tubandanirize aho tugeze, kandi namwebwe bene data mwoba mufise ikibazo muzogitunganye canke mugiturungikire kugira ngo umukozi w'Imana ashobore kucishura. Dufise nomero yiwe, turaza kuyishira ku murongo kugira ngo n'abashatse kumwibariza ashobora kubasigurira byinshi. Nuko Yesu aguhezagire. Ego niko wadushize mu minwe y'Imana imbere, turi kumwe n'umukozi w'Imana ndabibutse Emmanuel Niyomwungere, akaba ari uwo muri misiyoni ya Kiremba mu Burundi, ariko muri kano kanya, muri kino gihe akaba ari mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi. Ego reka twongere tumusabe adufashe mu gusenga, hanyuma tuzosubira tuganire umunsi kuri ikindi gihe. Murakoze cyane. Imbere y'uko dusenga, nibaza ko nk'uko mubivuze byodufasha cyane hagize abaza ibibazo kugira ngo tuzo duhere ku bibazo hanyuma dukomeza.
ego murakoze cyane. Mwami wacu Yesu, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye ko wabanye natwe. None rero mwami, turifuza ko tubana nawe Yesu, biteye ubwoba ko umuntu azosigara. Ntitwifuza ko ishengero rizogenda tugasigara. Turasengera umuntu wese azokumva aya majambo. Mwami mwiza, uzomuhe kuduga ubwa mbere, uzomuhe kumva inzamba mu izina rya Yesu Kristo. Uzufashe buri muntu wese azokumva aya majambo mana. Duhe guca bugufi munsi y'ijambo ryawe, maze umuntu wese azokumva amajambo, azokumva ubutumwa bwiza. Yera mukunzi, umuhe kwihana, umuhe kweza, umuhe gutungana, kugira ngo niyo Kristo yazaje gutora ishengero, nawe azomusangiye umugabane w'abera. Urakoze mwami, turagushimiye ko wabanye natwe. Shishikara ubana natwe rero, uhezagira bose azokumva kino kiganiro. Urakoze kubyumvise kandi ukabanye natwe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amen, amen. Murakoze cyane, Yesu abahezagire. Ego naho ubutaha mwakoze kandi nongeye kubashimira. Ndagushimiye nawe mwene data uri kurakurikirana izi video, bishobotse uzihe n'abandi, bishobotse ufyonde ku rukumu ruraba hejuru, kugira ngo benshi bafashwe n'aya majambo. Nuko rero naho ubutaha.